Agasimbo ni intambo y'ikirundi ikomoka mu ntara y'Amakamba. Mu mico igengiyo ntambo iraziririza ko hajamwa abigeme mu kuyitamba. Umugwi w'agasimbo twagendeye uri mu zone ya Dunga ya komine Kayoguru, ahavuga ko ari iyo ntambo yatanguriye. Abahurikiye muri iyo mugwi bavuga ko kubw'iyo ntambo bamaze kwitabira amahiganwa atandukanye yabaye mu gihugu eka nayo ku rwego mpuzamakungu, ngo baratunganya bakongera bagatamba imbyino zihamagarira bene igihugu mu iterambere. Nugushiraho ubutumwa mu ndirimbo zacu turirimba tugahereza bene igihugu mu ntara zitandukanye. Biti mwamwumvise indirimbo ya mbere twatanguye, twazanye imbona kazoza y'ibihumbi 2040 Burundi bwifashe, 2060 igihugu gitembere. Ubutumwa twashizemwo twavuze ibintu bine. Hariyo ijambo rya mbere twavuze yuko dutera ibiti ku mitumba yose ihanamye igihugu cyose, hanyuma tugaca imikobeko igihugu cyose, hama tugatera imbingo no guca tworora kijyambere, aho haca kwikira uburimyi n'ubworozi. Turavuga yuko tuteza kubaka amashuri kurawugwaruka tuce turwanya ubujuju. Muri komine Giharo y'intara ya Rutana naho hari intambo yitwa ihuruma. Yo nayo ngo yatanguye kuva kera ku ntwaro ya cami. Yo mu kuyitamba harimo n'abigeme. Iyo ntambo kandi ngo irafise insiguro mu bijanye n'imico y'igihugu. Abagabo gusa nibo batamba bariko barerekana ukuntu banonotse, bagarama, bihindukiza. Ivyo navyo nyene kandi birafise insiguro idasanzwe, kuko ivyo babikora kuva kera bariko barerekana umwe n'uwundi inguvu afise, ico twokwita nk'ubunonotsi, uko umuntu anonokeye urugo. Ikigabane kigira gatatu naco ni ikigabane gitambwa n'abakenyezi bacita urukukumbo. Navyo birafise insiguro, no kuvuga aho gafugunya bagatamba bariko barahibura. Mu migenzo ya kera babikora bariko barerekana nk'umwigeme yerekana yuko atanda yishushu yoba afise. Izo ntambo uko ari zibiri, ihuruma n'agasimbo, zikaba zihurikiyemwo ugwaruka ndetse n'abababoneye izuba kugira ngo baje barabigisha ibijanye n'imico yazo ntizizimangane.